Imana yariyujuje natwe biciye muri Kristo Yesu. Murabizi ko twari twaratandukanye nayo, hanyuma yiyuzuza natwe biciye muri Kristo Yesu, yongera kutugarukako, turanywana nayo. Hanyuma acaduha igikorwa cyo kugabura iby'umwuzuzo, cyo kuvuga ubutumwa bwiza, cyo kurekonsiliya abandi bantu batarabarekonsiliye n'Imana. Nukuvuga turaba ministre ba reconciliation. Jewe ndi ministre wa reconciliation biciye mu butumwa bwiza. Ariko si jewe gusa, na wewe uri ministre wa reconciliation. Haleluya. Turekonsilia en premier lieu abantu n'Imana. Imbere y'ibindi byose tubarekonsilia n'Imana abatandukanye nayo. Nkuko natwe twari twaratandukanye nayo, Imana iratwiyuzuza. Ibyo urabisoma mu cete kigira 2 Paulo yandikiye Abikorinto 5:18. Arababwira ngo ariko ibyo byose biva ku Mana. Ibyo byose nimba dushobora kuvuga ubutumwa bwiza biva ku Mana, nimba dushobora kubwira abantu ubutumwa bwiza nabo bakahindukirira Imana bakirekonsilia nayo, biva ku Mana yatwiyujuje ku bwa Kristo. Hanyuma ikiduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Uyu mwuzuzo niyo ministere ya reconciliation. Haleluya. Ndabibibukije ko muri abashikiranganje ba reconciliation. Ni Yesu yabagenye, muri kuri dekre ya Yesu. Imana irifuza yuko abantu yaremye mu ishusho ryayo babohoka. Irifuza ko abantu yaremye mu ishusho ryayo bava mu buja bwa Satani. Imana irifuza ko abantu yaremye mu ishusho ryayo batabandanya kuba baja ba wa mwansi, ariko irifuza yuko baba bidegembya muri Kristo Yesu, hanyuma bakaza bakuzura n'Imana. Umuntu amaze kwiyuzuza n'Imana, ugatahura burya negereza kugiranira imigenderanire n'Imana, nkabo wama ndayishima, negerezwa gukunda bene data, negerezwa kwifatanya nabo, negerezwa gukuza imwemu yanje kuko Imana ni mwemu. Sinzotahura ivy'imwemu, ubuzima bw'imwemu ntabo kujije. Umuntu agaca atahura yuko ategerezwa gukora, kuko udakora ntakarye. Kandi si gukora dukora ivyacu gusa, ariko dukorera na bene data, tukongera tugakorera Imana. Umuntu agatahura kandi wategezwa kuba umuvuga butumwa. Burya wewe uri umuvuga butumwa, wobikora utobikora uri umuvuga butumwa.